umukenge usangire ikiyago usangire kagasato iryo niryo ragi ry'abasogokuru dukunda Uburundi n'igihugu ciza cane tuganeza Uburundi n'igihugu cahezagiwe Umurundi ari mu mahanga yishimire kwitwa Umurundi kandi nawe avuge neza igihugu cakwibarutse Umurundi ari mu mahanga yishimire kwitwa Umurundi kandi nawe yubahishe igihugu cakwibarutse erega turi bamwe twose rimwe tuvuge rumwe imigambwe n'amoko iyo tuva ntibituganze kunda Uburundi tubukundishe nk'abandi dukunda Uburundi bwacu kuko ari bwo mpezo yacu abarundi twese hamwe bigishanye gukunda igihugu dukunda Uburundi bwacu kuko ari bwo mpezo yacu abari mu mahanga dushora imitahe mu gihugu dukunda Uburundi bwacu kuko ari bwo mpezo yacu abari mu Burundi dusigasire amahoro dukunda Uburundi bwacu kuko ari bwo mpezo yacu Nitwa Habyarimana Augustin izina ry'itazira ni August Burundi nkaba ndirimba indirimbo z'imico n'akaranga abenshi bantazira dukunda Uburundi bitewe n'indirimbo yitwa dukunda Uburundi namwe niyumvira ikintu nozokora muri kazoza kuva nkiri umwana muto hatari mu izina ryanje kuko nari kuryita August Company canka avuga n'ibindi ariko navuze teka nubaka ikintu kizotunga n'abandi mugenzi wa ntakiriho gitunge n'abana banje irebe byaje muri je mu 2022 twibukanye gukunda nta muntu umwe twafashanije usivye umukenyezi wanje tusanzwe twubakanye niwe wenyine tumva ko twafashanije kuko asanzwe ari umufasha muri make asanzwe ari umufasha ariko ku ruhande hirya no hino nta muntu umwe yoba arimo ngo umutahe wiwe turebye biri mu Irebe Company byose guhera kuri Irebe FM Irebe Music Irebe Media na ikintu cyose kitwa Irebe yaba ikintu cyose kizoza kitwa Irebe mu gihe hozo undi muntu nzoza kwindi video ndabitangaza mvuga ati hari umuntu yaje kugira ngo afashe n'umwanya wo kumaze gushika hose ni ku nguvu z'Imana intiza n'umukenyezi wanje usangire ikiyago usangire kagasato iryo niryo ragi ry'abasogokuru kunda Uburundi tubukundishe nk'abandi dukunda Uburundi bwacu kuko ari bwo nk'uko byama bimeze amisi yose umuntu ariko arakora igikorwa cyafise vision cyangwa se icyerekezo cyangwa imbono y'amahorana ingorane nyinshi gucibwa intege n'abantu avuze ikintu kuva mengo ni indoto ibyo bishikira abantu benshi ariko bara no video cyo ariko baranyumviriza barabizi ko izo ngwane zitabura ariko gicimviro ciwanje cambere na mbere kibanza kumenya umukenyezi wanje ko ari we mufasha wanje wa mbere ubu rero byagoyeranye gato kugira ngo bitahura ariko ubu yarabitahuye kandi yatabitahura simba narabigeze ko cyase simba ndiko ndabikora ndashimira Imana ko yamutahuje kandi kamuha ingufu n'inkomezi cyo kugira ngo si ikintu cyoroshe kwiyumvira gukora ibyo ndiko ndakora mu gihe twabona ko mu rugo atamafaranga ahari ariko nkambye ati turashaka kuyaronka tuyashiramo kandi n'umunsi kabiko bigenda neza ndashimira Imana rero n'umukenzi wanje n'inshuti zinkikuje nyinshi zimfasha mu byiyumviro no gusigasira ibyo maze gushikako jewe nawe turabavukanye uba dutangura icyiyumviro cyacu cyangwa icyerekezo n'imbono dufise
biriko bigenda neza kuko twarakoze isabukuru dukunda Burundi benshi barayizi kandi yagenze neza. Murabona inyubako turiko turakorera no mwanya, amabiro, abakozi ni benshi, amabiro ni menshi. Murabona Irebe Music ahiri, murabona Irebe FM ahiri, murabona Irebe Media aho bakorera. Ubuhinga ni bwinshi bwuzuye mwaha hantu, bisigura ko rero biko bigenda neza cyane. Ndabishimira Imana, ariko rero nifuza ngo niha amanota nayo bitewe n'igicapo mfise cyane ihangiro mfise n'umwanya maze kubikora mutoya utashika mu myaka ndashitse mu myaka 2 ntanguye ibikorwa cyane ntanguje Irebe Company. Bisigura ko ubu ndashaka kwiha amanota 70%. N'igihugu cyahezagiwe Umurundi ari mu mahanga. Igikorwa Abarundi bacakiriye neza ngo ndabashimiye cyane. Kashimira abafana, abantera intege, Abarundi muri rusange. Hariho n'abanyamahanga nabo nyine batumva ikirundi bashobora kuba bibona ko bikora biracana cana kuko mu mbuga ngo kana bumenyi byaba byakiriye neza. Navyo bintera inguvu n'ingoga zo kugira ngo bandanye nkora cyane uko mu bihugu nsanzwe nasimo indaro nagiye gupagasa mu bishi bitamanamba. Ndakora nkaruhuka kugira ngo ndebe neza ko bya bikorwa byashimisha abana no byongera ko cyane gusumba ibindi. No mpamvu mubona ngumanza n'ibindi bintu bishasha. Murana nk'iradio yemaze umwaka ubu isigaye ivuga ikisata cyo kumenyesha amakuru, bakumva amakuru mu Kirundi no mu Gifaransa. Turiko twari dufise evenement yitwa isabukuru dukunda Burundi yonyene, utwongeremo Irebe Best Influencer Award. Urumva ko tuguma twongeramo idi kubera tubona abantu kwakira ibintu byacu neza. Turafise n'abakozi benshi badufasha ivyo bintu, nawe ngiye ko ndabashimira. Dukunda Burundi bwacu kukariko mezo yacu. Irebe Best Influencer Award ni iganwa ritangwa uyu mwaka ariko itazohagarara. Nta kintu kimwe kizoba mu Irebe Company kizohagarara, naho je nzohagarara umutima ntakiriho. Irebe Company izobandanya, abana banje bariho, umutambukanyi wanje ariho, abagenzi banje bariho, inshuti bariho, abakozi bacu bariho. Niyo mpamvu ntagize shiramo izina ryanje mu bintu byose ndiko ndakora kugira ngo ntibibe byitiriwe je ahubwo byitwe kari Company ishobora kuza muri wese. Bisigura ko rero Irebe Best Influencer Award izobandanya itanga uyu mwaka, kandi kifuzo canje nuko izokwaguka cyane gusumba ko bazoyibona. Ariko intango ya migoyi kangira ko shimira cyane aba influencer bose bemeye kwitabira rino higanwa, abandi siramesha makuru bemeye kudufasha muri byose bishoboka mu gihe cyo kugurura iki gikorwa ku mugaragaro, bakadufasha. Ndabasaba kubana badufasha n'ibindi bibe byose kubera yuko izobandanya gusumba kandi babyibaza. Imana niyo nkunda gusenga kandi iranshoboza, kandi akufise kwizera ko ikintu cyose ndagikoze mvuga yuko gishobora guteza imbere igihugu na bene cyo kizobandanya kandi nta nkeka. Muri kaza dufise imigambi myinshi uko navuze ko tujitse ku bice 70% mu byo turarangura. Turifuza gushika ku 100%. Ushobora gusanga ibice 30 nivyo birimo imigambi remere gusumba tumaze gukora, kuko umuntu wese amafise indoto n'imbono. Murazi ko igihugu kiko kiraja 2040 igihugu cifashe 2030 giteye imbere. Jero nifuza nka jewe nka Auguste Burundi canka Auguste Habyarimana kuba Irebe Company ifise abakozi benshi cyo gihe basohotse nabo ari mu bindi bisata bindi bitandukanye bateje imbere igihugu. Irebe Company yariteye imbere gusumba, dufise ibintu byinshi. Ukuvuga rero imigambi ni miremire cyane gusumba ko abandi umuntu bivuga hano, ariko ndakunda kuvuga ijambo ikintu kimwe katubiha amaso kandi tubihe n'Imana. Nibaza ko mu minsi mike cyangwa se mu myaka mike bizobonekana ibyo turiko turavuga. Turakunda gukora imbere yo kuvuga, hama tukavuga inyuma yo gukora, kuko twama tubikora muri Company. Murakoze cyane. Jewe nawe turabavukanye. Sangire umukenge
dusangire ikiyago dusangire kagasato iryo niryo ragi ry'abasogokuru dukunda Uburundi n'igihugu ciza cane vuga neza Uburundi n'igihugu cahezagiwe Umurundi ari mu mahanga yishimire kwitwa Umurundi kandi nawe avuge neza igihugu cakwibarutse Umurundi ari mu mahanga yishimire kwitwa Umurundi kandi nawe yubahishe igihugu cakwibarutse erega turi bamwe twose rimwe tuvuge rumwe